Ndabaye ikaze nshuti banywanyi bacu turaza kugaruka ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Igihangange nga mu gihugu cacu c'u Burundi kuri ubu Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD iyo bariko aratana mu mitwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayuba. Nyuma yuko Angeline Ndayishimiye Ndayuba yibonekeje mu bikorwa bitandukanye gushikiriza amajambo y'agacamutwe turi buze kumviriza muri iyi nkuru yacu mu buryo bw'idonido. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ashikirije aya majambo nyuma yuko Reverien Ndikuriyo yoba yateguye kugandagura umukuru w'igihugu nyuma yuko yagirisha inama y'abarwizatunga. Umukuru w'igihugu kuri ubu ntarekuriwe gushitsa amasaha arenga 3 ari ahantu hatandukanye atariko arakurikiranwa n'abahinga mu vyerekeranye n'amagara yiwe. Ishano yahawe ryo ryaraturutse mu gihugu ca Nigeria nkuko bishikirizwa n'ibihangange bitandukanye bikanashikirizwa n'umupfumu w'umukuru w'igihugu aturuka mu gihugu ca Tanzania. Aka kanya indege ishikanye umuhinga mu vyerekeranye n'amagara agiye gukurikirana amagara y'umukuru w'igihugu ishitse ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cane ndabaye ikaze. Reka nsubire ndaguye ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndaguhaye ikaze muri aya makuru akomeye cane ahejeje kudushikira ngaha kuri Burundi News TV. Aka kanya umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayuba ahejeje gushikiriza amajambo akomeye cane nyuma yuko atangaje yuko ibihangange vyikize mu kiza cuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aremvye kuri ubu yoba ahejeje gutangaza abicanyi ruherwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cane umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yoba ari mu mazi abira na cane ko bibonetse ko umukuru w'igihugu yoba yakuwe mu bitaro kuri rigenekerezo muri aka gatondo. Aho bivurwa yuko umukuru w'igihugu yaciye asabwa ibintu bikomeye cyane tugira ngo tuze kubigaruka ko mu makuru yacu idonido. Mwumvirije yuko umukuru w'igihugu yagirishije iyindi nama. Iyo nama yoba yateguwe kuzihemvo. Reka tubigaruke ko muri aya makuru akomeye cyane yeje kurushikira ndaguhaye ikaze we umviriza amakuru yacu werereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhaye ikaze nshuti munywanyi wacu kuri we umviriza aya makuru yacu wererenga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabahaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wewe wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba nuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona rakazujya nawe nyine upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Aya ni amakuru avurwa muri politiki umutekano n'agateka kazina muntu mukatorizwa n'umugore wamenyesha amakuru w'umuhinga akorera mu karere k'ibiyaga binini n'abandi bakorera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane avurwa mu gisata ca politiki umutekano n'agateka kazina muntu. Kuri ubu rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayubahejeje gutangaza ibintu bikomeye cyane nyuma yuko ibihangange vyari vyishimiye ko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aremvye. Ariko mu nyuma Reverien Ndikuriyo umunyamabanga w'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD nawe nyene yaciye ashikiriza ijambo rikomeye cyane. Umutambukanye n'uburakari buteye ubwoba yashikirije avuga yuko Reverien Ndikuriyo nawe nyene yoba ari umwicanyi ruhebwa na cane ko yanezerejwe cyane n'amagara y'umukuru w'igihugu kuba bivugwa yuko yoba yarahawe ishano. Ibihangange mu gihugu cacu c'u Burundi vyaba bihejeje kugaragaza guhangana hagati yavyo. Nyuma yuko hari amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nyuma y'inama yari yagirishijwe mu gisoda General Prime Niyongabo kuri iki gitondo yari yatangaje ibijanye nuko umukuru w'igihugu yoba agira apfe. Yari yatangaje n'ibijanye nuko General Guillaume Bunyoni yoba yemeye gutanga za miliyoni 300 ku bijanye no kugandagura umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Amakuru ava mu iborero rya Gitega yemeza ko General Guillaume Bunyoni abasirikare batatu bahora bacungera mu ikambi irimwo General Prime Niyongabo aribo barungitswe muri iryo bohero. Kubwo amasoko yacu mu iborero rya Gitega bivuga yuko abo basirikare bagiranye ibiganiro n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Bikaba bivurwa yuko ico babashije gutahura ari uko General Guillaume Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ari we nyene yoba yashize umukono
ku rupapuro rwo kurekura ya mahera yari yemereye igihugu c'u Burundi kugira ngo atezurirwe. Amakuru akomeye cyane adushikira nuko General Rengiyo mu Bunyoni izo miliyoni zishika 300 yoba yazirungikiye umudogiteri akomeye cyane ariko yita ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu turonse amakuru akomeye cyane nyuma yuko hari inama yagirishijwe n'umukuru w'igihugu mu masaha aheze muri aka kanya. Biravugwa yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu yoba yavanywe muri iryo vuriro na cane ko hari hahejeje kumvikana amakuru yuko aho hateguwe umugambi wo kumugandagurira muri ivyo bitaro vya Kira Hospital biherereye i Bujumbura. Ayandi makuru nkuko mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayubaha abishikirije avuze yuko Reveriyano Ndikuriyo n'ibindi bihangange biri mu karwi kiwe kuri ubu ngubu ari abicanyi ruhebwa na cane ko bari banezerejwe nuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aremvye cane. Ariko Reveriyano Ndikuriyo ayo majambo na majambo yobagira amukwegere. Nyuma yuko nawe yumvirije ayo majambo aciye asigura ibintu bikomeye cane. Reveriyano Ndikuriyo ariko aragaragaza yuko ari igihangange mu gihugu c'u Burundi. Bica vyerekana yuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ari we nyene arongoye kandi ari nawe atwaye igihugu c'u Burundi na cane ko umukuru w'igihugu ibiriko biramushikira ari ibintu bikomeye cane kandi bibabaje ku muvyeyi wacu. Bibaye mu nyuma z'uko kuri ubu n'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi ashikirije ijambo rikomeye cyane tugira ngo tuze kubashitsako. Hoba hagiye gutangwa umuco ku mugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye muri aya masaha aheze yoba ahejeje kugirisha inama n'abarwizatunga batandukanye. Iyo nama yari yitabiriwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ari nawe mugambanyi mukuru nkuko bivurwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayubaha. Biravugwa yuko Kera Nkurunziza we nyene yoba atari muri uyo mugambi na cane ko ari we yasigaye ku kirimba c'umukuru w'igihugu na cane ko ari we ariko arakurikirana ibijanye n'umutekano w'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ibi bihangange biriko birahangana nga mu gihugu c'u Burundi na nivyo biriko birateza ibibazo bitandukanye. Umukuru w'igihugu bivugwa yuko yawe shano n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika. Gushika ubu haribazwa impamvu kuri umushikiranganje yoba ariko arajana n'umukuru w'igihugu muri iyo nama. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye murazi ko yanse ko Kera Nkurunziza yosubirira General Prime Niyongabo n'umushikiranganje wa mbere yanse gushira umukono kuri iyo dokere ibogoza General Prime Niyongabo mu mabanga. Ibiriko biraba muri politiki y'igihugu cacu c'u Burundi ni ibintu biteye ubwoba tugira ngo tubigaruke ko muri aya makuru akomeye cyane yejeje kudushikira. Biravugwa yuko nyuma yuko umukuru w'igihugu yarahejije kugirisha inama nubwo bivugwa yuko itari yasozerewe biravugwa yuko yaciye ajanwa mu kibanza gihutihuti. Amakuru akomeye cyane adushikira nuko umukuru w'igihugu yasubijwe ku kirimba ciwe giherereye Igitega ku bw'amasoko yacu mu gisirikare n'abagendanira umukuru w'igihugu. Amasoko yacu mu bagendanira umukuru w'igihugu kuri ubu vya hafi biravugwa yuko umukuru w'igihugu yaciye asubizwa ku kirimba ciwe giherereye Igitega. Nyuma yuko umudogiteri yari yatumwe ko kandi yari yatumiwe ava mu gihugu ca Kenya bivugwa yuko yarashitse. Nyuma yuko uwo mudogiteri ku igenekerezo rya 23 ariho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yari muri ico gihugu yari yarondeye uwovura umukuru w'igihugu kandi akaraba neza ibijanye n'amagara y'umukuru w'igihugu ukamerewe. Uwo muhinga bivugwa yuko yahora akurikirana ibijanye n'abahawe shano. Akaba ari yo mvo yoba yatumye agaruka nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuganuka k'uwo mudogiteri umukuru w'igihugu yaciye ajanwa n'imiduga y'igisoda gihutihuti nkuko abari muri iyi nama bavyiboneye. Umukuru w'igihugu yaciye ajanwa inama zitarangiye na cane ko vyabonekaga ko amagara yiwe yoba ageramiwe. Umukuru w'igihugu n'ubundi birasigurwa neza ko nkuko Reveriyano Ndikuriyo yabishikiriza bivugwa yuko umukuru w'igihugu yari yahawe agahengwe na cane ko umutambukanyi wiwe yari yamusavye ko yoshika aho abene igihugu baherereye kugira ngo umugambi wo gutembagaza ubutegetsi n'ibindi biriko birakwiragizwa hirya nino ku mbuga haniro bicubye. Amakuru adushikiye reka tuyagaruke ko mu biganiro vyacu vya misi yose ido nido bibaye mu nyuma z'uko umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi nawe nyene ahejeje gushikiriza amajambo akomeye cyane umubare wa M23. Mu gihe ibihangange vyari vyaragumye mu gacerere ibintu vyo bigira bikomere cyane. Igitero coba kigiye kugabwa ku gihugu c'u Burundi. Ibi vyose rero reka tubigaruke ko kuri aya makuru akomeye cyane adushikiye.
Turaza kubabwira ibijanye n'ijambo rikomeye cyane Vice President Prosper Bazombanza ashikirije nyuma yo kumviriza yuko umukuru w'igihugu atarangije amanama yari yagirishije abarwezatungo n'abandi mu bihangange bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Ariko aribaza ibijanye n'ukuntu umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yari yitabiriye ayo manama. Gervais Ndirakobuca yobagira agirirwe nk'uko vyashikiye General Guillaume Bunyoni uwo yasubiriye mu burongozi. Ibi vyose rero biriko biribonekeza mu gihugu c'u Burundi, urwanko n'ibindi biriko birakorwa mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba. Reka makuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane avurwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Nyuma yuko misi yose tubashikiriza amakuru avurwa mu karenganyo, avurwa ku karenganyo kariko karakorerwa abana b'u Burundi. Biravugwa yuko Kayanza kuri uyu wa mbere sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza yashashe mu rubanza rw'ikibiriraho aho parike ikurikira iyo sentare yayirengukije umupolisi yitwa Nzigiyimana Deo batazira Tayici imwagiriza kuba ku mugoroba w'igenekerezo rya 22 Munyonyo yarafashe ku nguvu umwana w'imyaka 11 n'amezi 6. Ivyo ngo bikaba vyabereye kuri centre bita ku Muvumu ku mutumba Kiyamukizi muri zone Kabuye ya komine n'intara ya Kayanza. Uko vyagenze nk'uko uwo mwana nyene abishikiriza. Nk'uko vyiganywe n'uwo mwana Ndayishimiye Claria yiga mu mwaka wa 3 kuri Ecofo Ntarambo aho muri zone Kabuye nyene. Ngo umupolisi yahengereye agiye mu bwiherero ariko aca aramutegera amupfunga umunwa aca mukura ibutura nawe yikura ipantaro. Ati aca ndyama ko angirira ibishirasoni. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nuko uyu mupolisi wo ngo yaciye ahendereza uwo mwana 2,000 uwo mwana kugira ngo ntabivuge yamera nanone yahemutse abivuze. Abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano baciye banyarukana uwo mwana mu bitaro vya Kayanza kugira ngo apimwe barabe uko yoba afashwe ku nguvu vy'ukuri. Amatoza ya muganga ngo akaba yerekanye ko uwo mwana yafashwe ku nguvu nk'uko icaro c'umushikirizamanza akurikira sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza yabimenyesheje. Umupolisi Tayica yaburanye akana ivyo yagirizwa vyose avuga ko atavyo yigeze akora. Rumaze gushirwa mu mwiherero nanone urwo rubanza rwe sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza yaciriye Nzigiyimana Deo Alias batazira Tayici gupfungwa ubuzima bwe bwose no kuriha indishi y'imiliyoni 5 y'amarundi arenze ko 4% vyayo bija mu kigega ca leta. N'ayandi makuru akomeye cyane adushikenga mu gihugu cacu Burundi biriko mu nyuma zuko kuri ubu ngubu biravugwa yuko inzu yo mu gisagara ca Bujumbura hepfo ya sitasiyo kwa Katikati kwibarabara ryitiriwe 18 Nyakanga ibamwo abana bo mwibarabara barenga 200 hamwe n'abakuze babarongoye abo bita abagapita. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere isaha 2 igipolisi cakoze umukwabo kuri iyo nyubako. Amakuru adushikira nuko bamwe bakaba baca mu madirisha biruka abandi bagaca mu mabati. Ariko bose inyamiramabi zikaba zashoboye kubafata nk'uko amasoko yacu ngaho avyemeza. Nk'uko twavyiboneye abo bana bari hafi nka 20 nanone bakunze bavana ko barashika nk'uko igipolisi gishikiriza ko cose cabataye mu mvuto. Ariko kushika ubu turacatoza aho izo nyamiramabi zabatwaye. Abene igihugu bakorera imirimo hafi yaho habereye umukwabu baravuga ko abo bana babaye nk'ivyihebe kandi biturutse ku nzoga zikaze bihereza hamwe n'ibindi biyayura mutwe. Ibikorwa bihungabanya umutekano abo bana bakora akaba ari nko kwiba ibiyo vy'imodoka nk'uko bishikirizwa, kwiba ibijanye n'ibidandazwa mu mabarabara atandukanye, gupapura amatelefone abarengana n'ibindi bitandukanye nko guhonyanga agateka k'abandi bana mu bo bashamiranye. Kuri ubu rero ayandi makuru akomeye cyane yejeje kudushikira reka tuyabandanirize ku makuru avurwa mu gihugu c'u Burundi. Ikiraro cyo ku ruzi Ruvyironza gihuza intara ya Gitega na Mwaro casenyutse cose gitako gikorokera mu mazi nkuko amasoko yacu ngaho avyemeza. Ivyo bibaye mu gihe hamaze imisi yibonekeza imvura idacika mu mihingamo nanone itandukanye y'igihugu. Ariko gushika ubu uruja n'uruza rw'abantu co kimwe n'ihanahanwa ry'ibidandazwa muri izo ntara zombi biravugwa yuko biriko vyahagaze.
abanyagihugu bo muri iyo micungararo bagasaba abajejwe intwaro gutotera umuti nanone no gutorera umuti ico kibazo kugira ngo uruja n'uruza rubandanye. Aho iwanyu muherereye vyifashe gute? Bibaye mu nyuma z'uko nanone hari ayandi makuru y'uko mu Ruyigi ibarabara riheruka gusanurwa mu ci rigeze aho umwasi ashaka. Bibaye mu nyuma z'uko iryo barabara riheruka gusanurwa ryo bitiriye irya BIT kubera iyo mvura nyinshi iriko iragwa. Muri iryo barabara riva ku mutumba wa Ngarama muri komine n'intara ya Ruyigi haribonekeza inkukura nyinshi ihitana n'uruceceri nanone cyane bivugwa yuko rwaheruka kurishiramo. Abakoresha iryo barabara bakaba bafise ubwoba ko rigiye kubomoka vuba cyane, naho hari ibikorwa bitandukanye biriko birabuza abakoresha iryo barabara kugira ngo babandanye bakora izo ngendo. Bene kurikoresha bakabona ko hari hakwiye gutegurwa umugambi wo kurisanura hakoreshejwe ikaburimbi, kuko ivyo bishirwamwo amabuye bituma rirama umwanya muto cyane mu gihe biba vyatwawe uburyo butari buke. Nayo ayandi makuru nk'uko twabibabwiye mu funyo reka amakuru yacu tuyabandanirize ku makuru akomeye cyane avurwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Nyuma yuko ibintu bihejeje kwibonekeza ku mugambi ukomeye cyane wo kuvuga yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aremvye, kuri ubu umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye ndayubahirije gushikiriza amajambo akomeye cyane ku bihangange. Nyuma yuko ibihangange bitari vyashimye kuguma mu gacerere Reveriyano Ndikuriyo yari yibonekeje mu majambo yo gukoranya amanama yihutihuti atamenyerewe mu gihugu c'u Burundi. Reveriyano Ndikuriyo yoba ariko arategura umugambi wo gutembagaza ubutegetsi mu ibanga rikomeye cyane. Umukuru w'igihugu yoba agira akure Reveriyano Ndikuriyo mu burongozi bw'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Bikaba mu nyuma z'uko vyahora binavugwa mu buvugishwa butandukanye nka Denis Bucumi Nkurunziza yahora abishikiriza yuko Reveriyano Ndikuriyo atabereye kurongora umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Mwarumvirije yuko Denis Bucumi Nkurunziza yashikirije yuko Reveriyano Ndikuriyo nawe nyene ari umwicanyi ruhebwa n'ibindi bitandukanye nk'uko mwavyiyumviye mu biganiro twabashikirije mu minsi iheze. Hari amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nyuma yuko ijambo rikomeye cyane umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yavuze ku munyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. N'ibintu bitamenyerewe ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yogira ijambo rikomeye cyane kuri ibi bihangange. Nyuma yuko n'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi ahejeje kwiyamiriza avuga ibintu bikomeye cyane, amajambo y'agacamutwe ku muhari wa M23. Ibi vyose rero vyo tuzobigaruka ko mu makuru yacu aza. Bibaye mu nyuma z'uko General Prime Niyongabo igihangange vyo vyumvikanye yuko ariko arakorana n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Gusa gushika ubu ikiriko kiribazwa ko nabeshi nimvo nibijanye n'umugambi ukomeye cyane wo gutumira umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca mu manama atandukanye, kandi nyene bivugwa n'abategetsi bakomakomeye ko yoba yarateguye kugandagura umukuru w'igihugu c'u Burundi. Gushika ubu bica vyumvikana yuko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atanguvu afite zo gukura umushikiranganje wa mbere mu mabanga. Mwarumvirije ko wahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaho mu gihugu cacu c'u Burundi General Lengiyome Bunyoni yari igihangange na cane ko kuri ubu ngubu ari navyo biriko biraba ku mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Umukuru w'igihugu arashobora kwitondera na cane Gervais Ndirakobuca kuko ari we nyene afise inguvu kumurusha. Biravugwa yuko Gervais Ndirakobuca yoba ariko arakorana n'uturwi dutandukanye mu gihugu c'u Burundi. Gushika ubu amakuru dufise yo kwizerwa nuko umushikiranganje wa mbere ubwo yari yagiriye inama hagati yiwe n'umukuru w'igihugu vyaravuzwe yuko ariho umukuru w'igihugu yahawe shano. Amakuru yemeza yuko umukuru w'igihugu yahawe shano na amakuru duhabwa na bamwe mu bapfumu bahora bahanurira umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye baturuka mu gihugu ca Tanzania. Amakuru ava mu biro vy'umukuru w'igihugu aremeza yuko umukuru w'igihugu nubwo yitabira amanama atandukanye ariko aca remba. Biravugwa yuko umukuru w'igihugu adashobora kumara amasaha arenga 3 ari mu mabarabara canke ari mu rugendo. Kumva zuko umudogiteri aturuka mu gihugu ca Kenya yashitse ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura muri iki gitondo, yashikirije amajambo akomeye cyane ku magara y'umukuru w'igihugu nyuma yuko hari hagiye gutorerwa ibisubizo bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
hari amakuru tugira ngo tuze kubashitsa ko kubijanye n'umugambi ukomeye cyane wo kugandagura umukuru w'igihugu. Umwanya ni umwanya umukuru w'igihugu arashobora guhagarika umutima na cane cane nk'uko bahagaritse uw'umuhisi Petero Nkurunziza. Nayo Prosper Bazombanza we ico ashikiriza nuko umukuru w'igihugu amagara yiwe nubwo nanone yemanka ashigikiye umukuru w'igihugu, ariko ashikiriza yuko umukuru w'igihugu akwiye kuvurirwa iwe mu rugo iwe na cane cane ko mu bitaro vyose vyo mu gihugu c'u Burundi umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi we n'umukuru w'igisoda nga mu gihugu c'u Burundi General Prime Niyongabo baba barahejeje gufata ingingo ikomeye cane kuko hose haragwiriyemwo abagambanyi. Umwanya ni umwanya umukuru w'igihugu arashobora kwicwa na cane cane ko abateguye kumugandagura ari ibihangange kurusha ibindi vyose vyibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Bibaye mu nyuma z'uko uyu Reveriyano Ndikuriyo nyuma y'uko umviriza amakuru y'uko umukuru w'igihugu yoba yagirishije inama barwizatungo yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kuvuga y'uko imiduga yaciye iza ku kiremba c'umukuru w'igihugu igashikana umukuru w'igihugu gihutihuti nk'uko amasoko ya Reveriyano Ndikuriyo abigaragaza. Bamwe mu begereye ibiro vy'umukuru w'igihugu barashikiriza amajambo akomeye cyane ku magara y'umukuru w'igihugu. Nyuma y'uko umukuru w'igihugu atarekuriwe kugira isaha zitatu ari ahantu hatandukanye atari karakurikiranwa n'abahinga mu vyerekeranye n'amagara, kuri ubu ibintu vyoba bigira bikomere cyane. Biraboneka ko ibi ari navyo vyoba vyarashikiye umuhisi Petero Nkurunziza. Inkuru ku buryo bw'idonido turaza kubikurikira ku zindi saha ziza mu makuru yacu mu biganiro n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi twabanye muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Turaza kugaruka tubabwira ukuri kuvuzwe aka kanya. Hari ukuri gushikirijwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kubijanye n'uko Reveriyano Ndikuriyo yoba agiye gukurwa mu burongozi bw'umugambwe. Hari n'ayandi makuru y'ukuri Reveriyano Ndikuriyo nawe nyene aciye yishura kubijanye n'ibiriko birakwiragizwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Turaza gushumikira ku majambo akomeye cyane n'ingingo ifashwe mu myidagaduro. Bibaye mu nyuma z'uko umuhanzi w'umurundi kuri ubu ngubu Satibi yoba agiye gufatirwa ingingo ikomeye cyane bidatevye arashobora gutabwa mu mvuto. Turibuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu cacu c'u Burundi nyuma y'amajambo yashikirije ashiramwo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayuba. Ndabaye ikaze mu yandi makuru yacu aza. Iyi ni Burundi News TV.